Tshisekedi ntashobora kwigarurira na santimetero n'imwe aho turi. Ayo ni amajambo ashikirizwa na Majoro Wiringoma avugira M23. Umuvugizi w'umuhari M23 Majoro Wiringoma yaraye akuriye inkoni ku gishitsi Perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi, aho amumenyesha ko hatagace na kamwe mutwo M23 igenzura ingabo ziwe za FARDC zizopfa zigaruriye. Uwavugira uyo muhari urwanya leta ya Congo yabitangaje kuri uyu wa 24 Kigarama 2023 ubwo yariko avugana n'abanyagihugu bo mu muji wa Rucuru ahabereye ibirori vyo kwitegurira umunsi mukuru wa Noheli. Wiringoma yagize ati: nibaza mu ntambara tuzobakubita. Tshisekedi ntashobora kwigarurira na santimetero n'imwe aho turi. Mu gihe yari karangiza imyamamazo yiwe yo mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba ku wa 20 Kigarama 2023, Perezida Tshisekedi yijeje abanyekongo ko nibamutora azirukana umuhari M23 mu duce twose igenzura. Ndi niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe bandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye naho udukurikira uherereye. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'ano makuru kamwe ku kandi umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Nunyemerere ntangurire kuri no nkuru ivuga ko Jerome Niyonkuru nawe nyene hakenewe cane mu gikorane co mu Cankuzo. Umuryango w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye uratangura uno munsi igikorane co gushimira Imana ku vyiza wakorewe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Abategetsi bose baritezwe muri ico gikorane. Abanyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo nabo nyene baritezwe. Baratangishijwe ku nguvu amafaranga yo gutegura igikorane. Abanyagihugu bataba ku mugwa mukuru w'intara basabwa kuzokwitaba n'imiburiburi inshuro zibiri kino gikorane. Abava mu makomine ya kure nka Mishiha bobo bavuga ko bizobatwara ibihumbi 30 by'amafaranga y'amarundi y'itike ku munsi, badashizemwo nayo gufungura. Mu vyiza uyu muryango waronse uyu mwaka harimwo imiliyoni 300 z'amafaranga y'amarundi igihugu kiriha kugira uyu muryango ushimira Imana. Igihugu kirasubira kikariha urugendo rw'uyu muryango, imyambaro y'uyu muryango, ibifungurwa vy'uyu muryango n'ibindi vyose vyoshika uyu muryango ugakenera mu gihe uzoba uriko urashimira Imana ivyiza wakorewe n'Imana. Ivyo ntibibuza ko abanyagihugu baremerezwa izindi ntererano ku nguvu. Hari umuntu akomeye haza kuba abuze muri iki gikorane co mu Cankuzo. Mu gihe umuryango w'umukuru uzoba uriko urashima ivyiza wakorewe n'Imana, umukozi w'Imana we azoba amaze amezi 4 n'indwi zitatu mw'ibohero rikuru rya Mpimba ku karenganyo. Umuryango wa Caporal Chef Jerome Niyonkuru uzoba uriko uratakambira Imana uti: turekurire Serugo agaruke mu muryango, tubwirire umukuru w'igihugu agire imbabazi. Jerome Niyonkuru niwe wenyene yahora yubahuka kubwira ijambo ry'ukuri abaja muri ivyo bikorane. Niwe yahora yubahuka kuvuga amajambo akwiriye kuvugwa mu Burundi, bamwe bakamwita umusazi. Baramupfunze kugira bumve amahoro mu mitima maze bakore ibikorane vyo gushima atajwi ryibutsa ngo niwaja gutanga ishikanwa ugeze imbere y'uruhimbi ukibuka ibibazo ufitaniye na mwene wanyu, urasiga ishikanwa imbere y'uruhimbi ubanza uje kumvikana na mwene wanyu. Nirihe shikanwa ryosumba kurekura umukozi w'Imana Jerome Niyonkuru apfungiwe ubusa? Nirihe shimwe umuryango w'umukuru w'igihugu wotanga risumba kurekura inzirakarengane zose zipfungiwe ubusa? Nirihe shimwe ryosumba gusubiza hamwe abarundi bose? Nutwandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Kayanza igiciro co kwiyunguruza mu modoka cigwije na 3, kw'ipikipiki ho vyigwije na 10. Abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi barasemerera. Bavuga ko ibijanye no kwiyunguruza vyanse kubera ibihe bigoye vyatewe n'ubukene bw'ibitoro.
Itike yo kwiyunguruza yaradugije igiciro birenze urugero kugeza aho usanga byiyongeye ku rugero rw'igihumbi ku ijana. Amakuru dukurayo akaba avuga ko igiciro cyo kwiyunguruza mu modokari ica amafaranga acigwije na gatatu. Uronse imodokari ubona ko bisanzwe bigoye kuyironka uva mu Kayanza uja i Ngozi mu ntara bihana urubibe n'ibihumbi 12 by'amafaranga y'amarundi mu gihe vyahora ari ibihumbi 4. Ivyo ni ibivugwa n'abaduhaye amakuru. Muri komine ya Muruta ibintu ni urudubi. Urugendo rwahora ku gihumbi ubu ni ibihumbi 10. Ni irya mbere ibintu nk'ivyo bibaye, niko abigisha bavuga bidoga kuko bariha ibihumbi 200 ku munsi ahantu bahora bariha ibihumbi 2 gusa bagiye ku mirimo. Bavuga ko badashobora kuriha amafaranga nk'ayo n'agashahara gato baronka. Abashoferi n'abunguruza abantu ku mapikipiki bavuga ko ivyo bitumwa n'ibura ry'igitoro, uretse ko kitaboneka ku masitasiyo no mu kinywabi carabuze. Ntitugira ayo ducira n'ayo tumira, n'ibara nta n'ikindi. Uko akaba ariko bavuze barengewe. Ikibazo c'igitoro carabaye amananiza mu Burundi, naho abategetsi bo hejuru uhereye ku mukuru w'igihugu bagumye bemera kubitorera umuti. Kuva mu ntango za 2023 yari yemeye ko wenyene agiye gutorera umuti urama ico kibazo c'igitoro acifatiye mu minwe, mugabo byarayangaye kuva akija ku butegetsi. Nayo mu yandi makuru kandi nuko abungere ba Eklezia Gatolika bo mu bihugu bimwe bimwe vya Afurika y'ubuseruko berekanye aho bahagaze ku bijanye no guhezagira abubakanye basangiye igitsina. Bose bahuriza ko vyoba biciye kubiri n'amategeko y'Imana n'imico myiza iranga ababa muri ivyo bihugu. Ni nyuma yaho ku wa 18 Kigarama hasohokeye urwandiko ruzwi nka Fiducia Supplicans, ukwizera kwambaza Imana. Bivugwa ko Papa Francis yemereye abapatiri guha umuhezagiro aba bana basangiye igitsina, mu gihe hatari umugirwa uri mu nteguro z'ishengero. Bamwe babonye ko ari intambwe ikomeye kuri aba bantu bazwi nka LGBT bo muri Eklezia Gatolika. Mu itangazo inama y'abepiskopi Gatolika b'i Burundi yasohoye ku wa 22 Kigarama 2023, bavuga ko ukubana nk'umugabo n'umugore kw'abafise ibitsina bisa atari igicumuro gisanzwe, ahubwo ko ari ivumwe kandi biteye kubiri n'imico myiza yamye iranga Abarundi. Ariko bakavuga ko kudaha umuhezagiro bene abo bantu atari ukubaca muri Eklezia canke kubaheba, kuko ngo baguma hari abana bayo. Bati turategerejwe kubandanya tubitwararika kugira ngo bagume biyumva mu muryango kandi bashobore no kwigarura. Barahumuriza abakristu ko Papa atahinduye inyigisho ya Eklezia yerekeye ukubaka rukristu. Babasaba kwirinda kujanwa n'ivyiyumviro bavuga ko vyiganje mw'isi ya none, bisuzugura Imana n'itegeko ryayo, bigafutanya umuntu yaremanywe agashusho kayo. Mu gihugu ca Tanzania hoho umwepiskopi wa Diocese Katolika ya Geita Flavian Kasara yavuze ko hatiteguye guhezagira abubakana binyuranye n'ukwemera hamwe n'isezerano ry'Imana. Yipfuza ko abantu bavyara kandi bakabandanya kurondoka. Kuri uyu w'Imana yibukije ko ata bugeni bw'abasangiye igitsina bubaho. Ashimangira ko umubano rukristu uba hagati y'umugabo n'umugore gusa. Kubwiwe icoba ciza nuko womuzanira ibuye akarihezagira, hakubakwa inzu ikomeye kuruta guhezagira abubakana basangiye igitsina. Na Musenyeri wa Diocese ya Dar es Salaam Yuda Tadeusi Ruwaichi na Musenyeri wa Diocese ya Dar es Salaam Yuda Tadeusi Ruwaichi yavuze ko hadashobora guhezagira abantu babiri basangiye ibitsina ngo bagende kubana.
Abarongoye Ekleziya Gatolika mu Rwanda nabo bamenyesha ko Ekleziya idashobora guha umuhezagiro umubano w'ababana basangiye igitsina kuko vyoba bivuguruza itegeko ry'Imana n'imico nyarwanda. Mu itangazo basohoye kuwa 21 Kigarama bavuga bati kubana kw'abantu bahuje igitsina biteye kubiri rwose n'amategeko y'Imana n'umuco wacu. Bashimangira ko uru rwandiko rwa Vatikano rutaje guhindura inyigisho za Ekleziya zijanye n'umuhezagiro w'isakaramentu ryo kubaka rukristu. Bibutsa ko kubana rukristu hari ubumwe butabangikanya, burama kandi budatandukanywa bw'umugabo n'umugore busanzwe bwugurukiye ukurondoka. Muri Kenya, umwepiskopi wa diyoseze ya Nairobi Philippe Wanyolo kuri uyu w'Imana yarashize ahabona urwandiko ruhuye n'aho ishengero rihagaze ku bijanye n'umubano rukristo, ariko yariyamirije umuhezagiro uwo ari wo wose utanzwe n'abasaserdoti bo muri iyo diyoseze ujanye n'abasangiye igitsina. Kubwiwe gukora ivyo binyuranye n'ijambo ry'Imana, inyigisho z'ishengero, umuco nyafurika ndetse n'amategeko y'igihugu, kandi ko bitosekaza ukwizera. Ngaha akaba ari naho nsoreje amakuru ntari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico nkusaba ni kimwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, ukaba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza. Ico conyene nico utegerezwa gukora, hama nyene ukaja urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyurenga kuri ino mboneshakure imwe rudende, ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi hatana kamwe kavuyemwo. Ugire ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.